hariho abarundi amajana 462 baheruka kwirukanwa n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi muri abo barundi amajana 462 11 muri bo baramaze gushika mu gihugu ca Kenya i Nairobi, kandi bamaze kuhashika baciye barenguzwa n'umucamanza wa Kenya kugira ngo bace baranguzwa n'ubutungane bwa Kenya kugira ngo bishure ku byo bakoze, kuko imbere yuko bagenda mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika babanje kuva mu Burundi baragenda mu gihugu ca Kenya. Uno musi igenekerezo rya 8 Ruhuhuma umwaka wa 2025 amakungu yose aramutsa ahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu uhariwe gusenga no kwiyumvira kucokorwa n'isi yose kugira ngo urudandazo rw'abantu ku isi ruhagarare canke ibaye ngombwa ruranduranwa n'imizi. Rero kubw'ivyo ishirahamwe ryacu gishinze kurwanya urudandazo rw'abantu, ubwimukira bw'umukingiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, ONS Weton Frere, twasohoye itangazo aho kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe gusenga no kwiyumvira icokorwa kugira ngo urudandazo rw'abantu ruranduranwe n'imizi ku isi, aho dusanga uwo munsi mukuru mpuzamakungu uhimbajwe mu gihe mu ishirahamwe ryacu ONS Weton Frere rishitse uwo munsi mukuru mpuzamakungu uhimbajwe. Twarabaye cyane mu ishirahamwe ryacu ONS Weton Frere tumaze kumva yuko hariho abarundi amajana 462 baheruka kwirukanwa n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi muri abo barundi amajana 462 11 muri bo baramaze gushika mu gihugu ca Kenya i Nairobi, kandi bamaze kuhashika baciye barenguzwa n'umucamanza wa Kenya kugira ngo bace baranguzwa n'ubutungane bwa Kenya kugira ngo bishure ku byo bakoze, kuko imbere yuko bagenda mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika babanje kuva mu Burundi baragenda mu gihugu ca Kenya. Bashitse mu gihugu ca Kenya baca barahindagura passport z'u Burundi baraziyambura, baca barondera passport za Kenya. Bamaze rero kuzironka kandi bazirondeye kugira ngo bikunde ko boshika muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamaze rero gushika mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ntibyahereye ngaho, twisunze amatohoza tumaze gukora kwiyo dossier twasanze n'igihe bashika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baciye naho ne passport bari barondeye muri Kenya bidaciye mu mategeko, baciye bazihindura baraziyambura, mbere no twavuga duti barazijugunye barazita kugira ngo bikunde ko boronka ibyo bita mu Gifaransa statut de réfugié, no kuvuga bikunde ko bo kwitwa impunzi, gutyo bishoboke ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoshobora kubaha ubwenegihugu bwa Amerika. Nuko rero bimaze kugenda uko haragera igiherera Leta ya Amerika ibimenya ayo manyanga yakozwe n'abarundi amenyekana, bica bituma rero abo barundi amajana 462 baja mu rutonde rw'abene igihugu bava mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi. Bere twavuga duti bashika hafi miliyoni n'ibihumbi amajana 445 n'amajana 549 bavuye mu bihugu byinshi byo ku isi bagenda kuba mu gihugu ca Amerika batisunza amategeko, bice bituma Leta ya Zunze Ubumwe za Amerika zifata ingingo zo kwirukana ubutarariye abo bantu bashika umiliyoni n'ibihumbi amajana 445 n'amajana 549. Muri abo rero hakaba ariho harimo rero abarundi bashika amajana 462, muri abo kandi amajana 642 b'abarundi 11 muri bo baramaze gushika mu gihugu ca Kenya ko twamaze kwivuga, bakaba rero mugabo baramaze kurenguzwa imbere y'ubutungane kugira ngo basigure impamvu bagiye mu gihugu ca Amerika kandi biyita abakenya kandi ataribo. Nuko rero mwishiramo gihe turongoye twarabajwe n'ivyo bintu, hanyuma rero ndaco gituma tuvuga duti naho vyagenze uko turahojeje by'ukuri abo barundi bashikiwe n'izo ngorane, ariko rero kandi tugasaba Leta y'u Burundi ibikurikira. Ubwa mbere nuko Leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo ikurikiranire hafi abarundi bari bakwirukanwa n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irabe ico yobafasha kugira ngo ivyo byose naho birukanywe agateka kabo barundi kakomeze kabandanye kubahirizwa kugira ngo by'ukuri ntigahungabanywe ngo nuko bafashwe ari nyambukira canke bimukira mu kinyegero canke badakwije ibisabwa n'amategeko y'ico gihugu ca Amerika. Ubwa kabiri dusaba Leta y'u Burundi ko yogira ibishuka byose kugira ngo isabe ko hoba mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ko hoba ubufatane canke urunani
w'ivyo bihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo urwo runani ruzoroheze rufashe kugira ngo novuga nti ruzibire canke rufate cyari uhagarike umurindi waba badandaza kiremwa muntu kugira ngo ko turabona ko mw'imyaka kudandaza kiremwa muntu vyimonogoje naco gituma muri communauté East Africaine canke muri umuryango wa Afrika y'ubuseruko dusaba mu ishami ryacu ONS we ton frère ibihugu byose bigize umuryango byoja hamwe vuba kugira ngo niki kibazo cyo kurwanya urudandazo rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero muri ibi bihugu bigize umuryango ko vy'ukuri uwo muryango wocicarira kugira ngo gitore inzira na cane ko dusanga mu ishami ryacu ONS we ton frère abakunda kujanwa mu urudandazo rw'abantu cane benshi ugasanga n'abakenyezi ugwaruka n'abana benshi usanga bacishwa mu bihugu bigize umuryango nyene wa Afrika y'ubuseruko aha twovuga nk'igihugu ca Tanzania igihugu ca Kenya n'igihugu ca Uganda kandi ugasanga ikibabaje abadandaza abo bantu bajanye mu ivyo bihugu bacishije mu batwara mu bindi bihugu vyakure nk'iburaya cyane mu bihugu vy'abarabu n'ahandi cyane muri Amerika ugasanga babishikanye cyane mu bihugu vya Tanzania na Kenya na Uganda hari gihe bishika bakabiyambura gusanga rero abo bantu b'abarundi n'abarundi kazi bajanwa mu ivyo bihugu baciye bagira ingorane bashitse mu ivyo bihugu